Mwiriwe neza, numva akanyamuneza n'ubukengurutsi bwinshi mu mutima, ntangarira ingene umukama yashoboye kuntumbera jewe akambibamwo ishaka ukw'icipfuzo co gusangira nawe ubusaserdoti busuku. Uretse ko ico gihe ntanategera ko ari ubusaserdoti busuku, nabona gusa ari ubusaserdoti mugabo ntari bushobore kubudondora nk'uko ubu. Numva rero nuzuye ubukengurutsi kuri uno munsi no gutangarira ubuntu bw'Imana yashoboye kundemesha ikanzigamira muri iri teka n'ibanga natewe ntabikwiye. Jewe uko niyumva ubu nushaka nta n'ivyangoye nibuka, ahubwo umutima wanje wose werekeye kuri uko gutangarira urukundo, impuhwe, ubuntu bw'Imana, umukama wacu Yezu Kristo, ingene ashobora gutumbera umuntu muto muto nkanje kandi akarangura ibitangaza mu buzima bwiwe, akamuzigamira mw'iteka n'ibanga yamutoreye. Rero muri iki gihe noba mbeshe mvuze yuko umutima wanje woba werekeye ku vyangoye, werekeye ahubwo kuri uko gutangara ntangarira umukama Yezu. Uno munsi mbere novuga nti niyumvamwo gusumba uko nabigira ngifise imyaka 19 igihe nasaba kwinjira mu seminari nkuru. Nta rindi hangiro mu by'ukuri mfise atari ishaka ryo kugerageza kubandanya nkundira umukama ngo wenyene anzigame igihe cyose azoba abona ashimye ko noba nkiri ngaha ku isi, kandi azantera iteka ryo gusangira nawe ubuzima mu myaka yose. Akamo ndabateye nuko bosangira nanje uwo mutima n'iryo shaka ryo gukundira iminsi yose na hose umukama Yezu, tukamwizera tugahereza ko, kuko ahatwerekeza ari ku buhirwe nta gukeka, atwerekeza kw'isi nshasha n'ijuru rishasha nk'uko yabitwemereye. None rero akamo ndabateye nako, zindukire na ntaryo gukabura muri mwebwe ishaka ryo gukundira umukama Yezu no kumwizera ngo aberekeze wenyene ahashaka, kandi ahashaka si ahandi ni ku buhirwe bwanyu. Murakoze.